turahaye kaze umuvyeyi umwongere Pastor Niyungeko Samuel ashikiriza ijambo. Umunsi mukuru wa Pastor Ameke Sindababw'imbere natwe tuvuga ko tunezerwe n'irangiza ryiwe. Uno munsi duherekeje umubiri, umutima waramaze gushika aho utegerezwa gushika mu bugingo budashira. Yesu nashimwe cyane. Urugendo rero rwiwe, uyu munsi mukuru wiwe mu buryo bw'umubiri, natwe dutewe iteka kugira ngo turonke ico tuvuga, gushingira intahe uyu mukozi w'Imana. Pastor Ameke Sindababw'imbere twamenyanye kera umwaka wa 1961 niho twahuriye ku ishuri. Ageze mu mwaka wa 5 natwe twinjiye mu mwaka wa 3. Hanyuma rero twarabanye cyane kuva muri uwo mwaka wa 60 mu mpera zawo gushika mu mwaka ngo nyene arangiza. Ibihimba byagiye biracamwo, haraciriyemwo ikiringo c'uko twebwe ubwacu tumaze gutangura gukorera i Bujumbura twaciye duhurira mu ishengero. Hari mu mwaka w'1970. Ico gihe rero turakorana nk'abaririmbyi, nawe asobanura ururimi rw'Iswahili ashira mu Kirundi. Hanyuma hageze 74 baramusengeye kuba mudiyakoni, arashishikara. Hanyuma rero ashishikara gukorera Imana kandi akora mu bikorwa ibyo yarasanzwe akora, aranahindura gukora muri libreri. Hanyuma hageze mu mwaka wa 76 arasengerwa mu bandi bazezwa shengero. Abuzezwa shengero icyo gihe cyose rero twari kumwe. Hanyuma rero hageze mu mwaka wa 77 ushira n'umunani niho yaduga imurango, agenda gukora ibikorwa bikomeye, ibikorwa ubwiza butoroshe. Mwungere Resitoro yabivuze yuko wari umushike, aca rero arakora ibikorwa by'Imana birazimeye rwose. Mbere baca bamwigitira ku karere yuko uwizera wese uzamwita umurameke. Hariya rero ugomba kumenya ibikorwa byiwe, maze kumvise abantu Lameke baba ari abantu bigishwe na Lameke. Maze rero twarabanye kandi twarakoranye nk'uko umwungere yabivuze. Hageze muri 84 umubiri urazi yuko ari umunyantegeke. Twarabonye yuko atoshishikara akorera hariya kuba yanduze imisozi ikomeye. Maze rero acaraza duca dukorana hajya ku Misiyoni, kugeza n'ubu ntiharangirije. Ndashimiye Imana cyane kubona amaherezo yiwe. Hariya Bujumbura twarakoresha n'ururimi rw'Iswahili, bamba bavuga ngo heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. None rero n'umunezero ukomeye, n'umunsi mukurega, n'umunsi mukuru. Turaremesheje rero umuryango, turaremesheje ishengero. Aha turi kumwe nanje n'aba tubanye. Aha turi ahantu hitwa Montreal muri Canada.
turi kumwe n'ishengero, kandi ku munsi w'Imana twari Ottawa nabo nyene turi kumwe. Hariyo abigishwa benshi ba Pastor Ameke nabo nyene muri kumwe, naho mutabona hano turi kumwe, ariko turi kumwe nabo bariko barumviriza aya majambo. Nagomba rero gusoma ijambo ry'Imana mu cete kigira kabiri ca Timoteyo, mu cete kigira kabiri aho yandikiye Timoteyo mu gice ca kane, nasoma umurongo wa ndwi n'umurongo w'umunani. ngira ndizigira ko mumaze kuharonka mu gice ca kane, muri ico cete kigira kane, mu gice ca kane, mu cete ca kabiri ca Timoteyo. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, nazigamye kwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka, ic'umwami wacu mucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Kandi si jewe jenyene nzogihabwa, ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogihabwa. Yesu nashimwe cyane. Narwanye intambara nziza, nazigamye kwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo cyo kugororoka, ic'umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi. Ico rero ico gitsibo azokironka, kuko yarwanye n'ibintu byinshi cyane, kandi amaherezo abaye intambara irashobora gukara, ariko kandi ikarangira neza. None rero natwe ni twebwe dusigaye, turaremesheje bene data bose, abungere, abapasitori, abavugabutumwa, abadiyakoni, abaririmbyi, imigwi yose ikora mu ishengero, ba protokole, abakora iby'isuku, reka bose Imana ibahezagire, bareme kuko yararuhutse. Rero turizigira neza yuko Imana natwe izoduha amaherezo meza. Ibyo turirira kandi ibyo dusengera kandi kubwo kwizera, Imana yacu iragororotse. Imana yacu iragororotse kuko yabanye na Pastor Ameke, kandi yaciye muri byinshi nk'uko twese tubicamo. None rero reka nitwovuga amajambo arenzayo, icyo tuvuga tuti turanezerewe umuherekezi w'umubiri wiwe. Reka dusenge Imana. Mana yo mu ijuru, turagushimiye yuko waduhaye umunsi mwiza, ibihe byiza. Turagukengurukira yuko mwami ugororotse, we wabanye n'umukozi wawe, urazi mwami ibyo yaciyemo, kandi waramubaye hafi. None ushishikare mwami ufasha abasigaye, ezagira umuryango, ezagira ishengero, ezagira abakozi b'Imana, ezagira ibihe turimo mwami bya tekinoloji. Mwami nubwo aya majambere ariko harimo ibigoye byinshi, turagusaba mwami ushishikare gufasha umuntu wese. Urakoze kuri kumwe natwe, kandi uhezagire umuryango. Nuko mu izina rya Yesu turafite ibyizigiro yuko mwami tuzoja gukarwaruzi. Urakoze kutuzonesha amahoro, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana abane namwe mwese. Yesu nashimwe cyane.